mbere ko murongo gatandatu ugiye basangira ngo mwahabonye murongo gatandatu bavuga ngo ninde wo mu ijuru yogereranwa n'uhoraho, ninde mu bana b'Imana ahwanye n'uhoraho. Niwe Imana iteye ubwoba byinshi mu ikoraniro ry'abere, niyo gutinywa kurusha abayikikije bose. Uraho Mana nyen'ingabo, ninde munyenkomezi ahwanye nawe uhoraho. Umwizigirwa kwawe kuraguhagije, niwe uganza ukwishyira hejuru kw'ikiyaga. Iyo imipfunda yacu ikuye hasi urayizibitsa. Ni wewe wamenaguye Rahabu akamera nk'uwishe abansi bawe, wabasabagirishije ukuboko kw'inkomezi zawe. Ijuru ni iryawe, isi nayo ni iyawe, isi n'ibiyuzuye. Ni wewe wabishizeho itanguriro ryayo. Iburaruko n'ibumanuko ni wewe waharemye. Itabora n'Herumoni hanezererwa izina ryawe. Ufise ukuboko kw'inkomezi, ukuboko kwawe kurakomeye, ukuboko kwawe kw'iburyo gushizwe hejuru. Kugororoka n'imanza zibereye nivyo ingoma yawe ihagazeko. Imbabazi n'ukuri nivyo bikwitangira imbere. Mana ihabwe icubahiro cane. Amen. Na Aliyaza. Hanyuma rero canumva ni Imana itereye kumugira tuvugana n'ishengero ngaha muri uyu mwanya ugeza. Rero turabona iyi ni indirimbo ya Etani umwezerahi yarumesheje ubwenge. Rero sinokwirwa navuga ku by'indirimbo canke kuri Zaburi. Murabizi Abisirayeli izo bakunda kuririmba cane, kandi murabibona n'iminsi yose n'ubu no mu ngoro y'Imana abaririmbyi iminsi yose niwe mutangura kuvuga ubutumwa. Rero narinze guca muri byinshi. Yavuze kuri uyu murongo ugira gatandatu, ninde wo mw'ijuru yogereranwa n'uhoraho, ninde mu bana b'Imana ahwanye n'uhoraho. Ndagomba mbwire umuntu wese ari ngaha, Imana ntawuronka wogereranya n'umwe, ntabwo uzoboneka. Ekayi Bibiliya itwereka umwami Herode yagize kwamera abantu bamushyira hejuru cyane, arico marayika yaciye akora gatoya aca asese kiyo ubwo nyene atanakanyagayezi. None rero Bibiliya irikirambwira nawe ikirakubwira, ninde wo mw'ijuru ahwanye n'uhoraho, ninde wo mu bana b'Imana ahwanye n'uhoraho. Ntawe uriho. Rero umurongo w'indwi havuga ngo ni wewe Mana uteye ubwoba bwinshi mu ikoraniro ry'abera, niyo gutinywa kurusha abayikikije bangahe bose. Abakikije Imana ari abamarayika, ari ibinyabugingo, ari abakuru 24, abayikikije bose ingene bangana. Mugaravuga ati niyo gutinywa gusumbya abayikikije bose. Nagomba mbwira ishengero ryo ngaha, muntu uri ngaha mu ngoro y'Imana, nagomba nawe wari usanzwe ubizi, nagomba nkwiginga usubire utinye Imana. Subira uyitinye.
yuko abantu barayiyorohereza cyane kumva ngo baratinya Imana. Ntabwo banakubwira ikintu kigaragaza yuko umuntu atinya Imana. Utinya Imana sinaburya umuntu arashobora guhura n'undi akamuramutsa n'amaboko yose, mugabo mu mutima avuga ati nawe ndakuramutse n'amaboko yose, sinagutinya kandi sinagukunda. Ivyo bamabaniza abantu. Mugabo agomba mbwira umuntu wese yumva, nagomba ndakwinginga umuntu atinya Imana arayitinya kuva mu ngingo ziwe zose, akumva ati Imana yo mw'ijuru urazi ko ndagutinya, urazi ko ndakubaha. Nagomba mbwira umuntu wese, ewe wa muntu wumva sirutinya Imana yo mw'ijuru, wumve ati Imana ndagutinya. Bona barababwiye iyo umuntu atinya Imana, yiti umuntu atinya Imana, nabwo babwire aramenya ati ibintu byose Imana yanka mbega nzobikora. Tumenye ati ibintu Imana yanka byose Imana kuko ukwiye kugenda nawe uwo uri hehe, aho uri hose ukumva uti Imana uri mw'ijuru urazi ndagutinya. Jewe nama nabwiye abantu burya umuntu arashobora kuvuga ngo ndatinya Imana cyangwa ndayubaha kubera ariko arakubwira, ariko Imana yo mw'ijuru, kandi Imana yo mw'ijuru ngene imeze. Imana yo mw'ijuru iratekereza, ukavuga ivyo ati mugabo reka ndakureke, ndazi kutantinya we kandi ndazi kutanyubaha. Nagomba mbwira umuntu wese yumva ukaba uriko uraja mu ijuru y'Imana, umenye uti Imana ndagomba kugutinya wereye mu vyiyumviro vyanje, mu maso yanje, mu kanwa kanje, mu maboko, mu ngingo zanje zose, mu bugingo bwanje bwose. Imana ndagomba kugutinya. Yemwe bene data, muze dutinya Imana, uyubahe Imana aho uri hose. Hamubwira Imana uriko uragenda, Mana urazi ko ndagutinya, Mana urazi naho ngo wandehenda gutinya. Ivyo bikwiye ku muntu w'Imana, ivyo bikwiye kuri jewe, ivyo bikwiye kuri wewe. Ivyo uri kurishura abantu uratinya Imana, ariko baraba n'ivyo uvuga n'ivyo ukora ugasanga ntitinya Imana. Mugakubibwira abantu biroroshe. Uyu mwanditsi avuga ngo ni wewe wahamananye n'ingabo, ninde munyengomeza wane muhoraho, kuba umwizigirwa kwawe kuraguhagije. Nagomba mbwira abantu b'Imana, nawe ukwiye kurabana yavuze ngo kuba umwizigirwa kwayo kurayihagije. Nawe kwana kuba umwizigirwa yo izogumara umwizigirwa. Murabyumva yewe? Murabyumva? Naho no kwana kuba umwizigirwa yo Imana izogumara umwizigirwa. Kandi naho kwana abizigirwa ntibazogenda babuze, ntibikunda. Kandi umuntu ushobora kuba akamenya ati Imana namenye biguma byoroha, nzoguma ndayizigira. Muri Bibiliya yavuze ngo nzoyizigira nkiriho. Nagomba nkubwire Imana igomba kuyizigira ukiriho, niwarangiza uzoza guhabwa impera y'ibyo wakoze. Kuba umwizigirwa kwayo kurayihagije. Nagomba ndakubwire nawe urakwiye kubwira Imana, Mana nanjye ndagomba kuba umwizigirwa, ngo tuba bizigirwa bene data. Kuba umwizigirwa kwayo kurayihagije. Umuntu wese ari ngaho akumva ati Mana ndagomba kuba umwizigirwa, ndagomba kuba umwizigirwa. Rero umurongo w'umunani w'icenda havuga ngo ni wa muganzu kwishira hejuru kw'ikiyaga, imipfunda yacu ikuye hasi urayiziriza.
iyi Mana ikomeye gutya. Ivyi nagomba ndababwire, ibipfuye hasi hajyaye umuntu w'Imana abimenye, ibipfuye hasi byose iyo biriko birasubiranya, ukamenya uti ndafise Imana izibiza bya bindi byose bihaguruka byose, ndafise Imana ibizibiza ibyo ukabimenya. Nagomba ndababwire bene data, ibintu urabona Imana je narimbiriye gatoya kurantunga naho bitari ko abasaza uza wumva hari ibintu bijya biraza gatoya naho ndabivuga gatoya reka ndabivugaho gatoya. Nagomba ndababwire urantunga siniko ni hari imyaka maze mu rusengero oyaye jewe nibaza ntaze kuvuga byinshi murabizi. Rero jewe kuva menyera izina rya Yesu Kristo narabonye ibitangaza byinshi Imana ikora, kandi amaze kubona ibitari bike. Je narabonye abamugaye nitegereza n'amaso bamugaye bafatanye gutya aye Imana ikabagorora bagahagarara, bafatanye gutya amaboko n'amaguru bameze nk'agaseke baterekaho Imana irabagorora irabamugurura baragenda. Ndamaze kubona bari ibintu byica bagakira, ndamaze kubona abarwayi abadayimoni n'abasazi Imana ikabatabara. Muga muri iyi minsi mu masango twebwe twabonye ibintu bitaraboneka. Abantu babwire kandi uwo muntu ibura umuntu ni umunyarutana araza. Hanyuma rero yemwe bantu b'Imana muze tubitinye Imana, murabyumva? Kandi abantu babwiza ukuri, ivyo bintu utabibonye n'amaso ngo bizemere, kandi byari kungora. N'abantu babwire kubona itigura ryose itigura ngena ningana riva hajya rigasokoroka mu ukajubona itigura wote ugenda ugashira ku nzu rikomeye rikava mu muntu. Uwo muntu nagize nti Imana yo mwijuru abayizi muze tuyitinye, muze tuyubahe, uyimenye je nararaha kweli isokorotse. Icyo gihe hari kuwa kane hajya bahamagaye baza kwiyanafukamye kugira ngo ntazamaza abantu bariko baramusengera. Murabizi ngende babwire ngo babwire baje kumusengera hariya bamutere njambo n'urutikura ruri mu kanwa ukorose nacenda kwereka ishengero ngaho nyene. Mu nyuma kuwa gatanu avamo urutikura amahanga rwose rukwiye no kugira ngo iki kubyemere kandi byo niwo byemera. Mugabo kandi badabwiza kwera kono kuri kuzima wobyize bitobyize. Nagwanda babwire bene data twakubikira Imana yera. Murabyumva? Iyo umuntu ariko araririmba tushaka kujya ngaho tukaryoherwa ngo iracyari Imana, iracyariho n'uyu mumva iracyari Imana, kandi Imana n'uyu munsi n'umwizigirwa. Amen. Murabyumva? Murabyumva? Naho ndobo mwizigirwa jenda rwanda babwire sindi ko nasenze nabi, kandi nibyo sengesho byemaze iminsi ndasenga. Namanabwira Imana ariko Imana yo mwijuru yavuze ngo reka bikurane. Namanabwira Imana Mana yo mwijuru abantu bariko bakubesha bavuga Imana bariko baragutetereza kwiye kubagendera bakihana base kabagaragaza. Amen. Ariko Imana ikora ishaka. Imana n'umwizigirwa. Abayo umuntu w'Imana arakwiye kwinginga Imana Mana mu bibazo bigwaye mu byoroshe nagomba kumwizigirwa. Amen. Kumva nidushaka umuti Mana
ndako hari abantu uyu munsi bakunze kugira jewe navuze hari abantu uyu munsi bafise impuhwe abantu benshi bakunze kugira iyo umuntu abonye inshuti icumuye ntamenya ko yacumuye nawe utazobimenya Imana irabizi murabyumva naho umwana wanjye yokora amakosa nkahisha nagomba ndababwira aho Yesu azira ntazomujana atihana naho nogufuka ubize ibintu kanaka uriko urakora kwanga kwihana neza sinzogenda kujana nagomba mbwira umuntu uwo ari we wese Imana twakurikiye n'umwizigirwa ngo tuba bizigirwa umwizigirwa kuri Bibiliya ivuga ngo kuri tugeze mwabariko tugumamo ngo tuba bizigirwa bene data Imana n'umwizigirwa niyo mutinwa yumva wanditse avuga ati niyo mutinwa kurusha abayikikije bangahe bose nagomba ninginga umuntu wese yumva ngo dutinye Imana bene data uyitinye wumve mu mutima uri nabwo turagenda Mana urabizi Imana ndagutinya urabizi Imana ndakubaha ibyo ukwiye kubishingirira wumva mu mutima mbega bikwemeza kandi atakubera kuko Yesu agira ati bene data kandi azojana umwizigirwa nagomba mbwira umuntu uwo ari we wese hari abantu uyu munsi iyo bakoze ibyaha barabigemura nk'Igitega barabigemura i Bujumbura barabigemura mu Kayanza barabijyana hehe kugira ngo abarongoye ntibabimenye oya nagomba nkubwire ukwiye kwihana neza ugashikira n'abasa kuko hari abasitabo tubona bihagarika mu mpinga ya kabiri naho bihagarika havumba ijuru ni iryawe isi nayo ni iyawe isi n'ibiyuzuye ni wowe wabishizeho itanguriro ryavyo urumva ijuru ni iry'Imana isi n'ibiyuzuye nariyumvira nkarebe Mana n'abantu bigira agahangara ibi byose ibiri munsi y'ivu Imana y'umujuru yabishizeyo abantu babumenyi butandukanye bagenda bakabikurayo bagakora ibiki byinshi eki byo ndabireke mugabo rero havuga ku murongo w'12 iburaruko n'ibumanuko ni wewe waharemye itabara ni Herimoni hanezererwa izina ryawe ufise ukuboko kw'inkomezi ukuboko kwawe kurakomeye ukuboko kwawe kw'iburyo gushizwe hejuru ijambo ngomba kudusengera ko ni 14 havuga ngo kugororoka n'imanza zibereye n'iby'ingoma yawe igize ukugororoka no gukiza ibereye n'iby'ingoma y'Imana ihagazeko umva ukugororoka no gukiza ibereye n'iby'ingoma y'Imana yera ihagaze nagomba kubwira gukiza ibereye kandi Imana yo mw'ijuru kuko kwa Imana irarengana kandi mbona kuko ndabona iyo ikintu iyo umuntu akoze ibintu mw'ishengero tukamutaramura bavuga ngo pasiteri we yataramura oya ntabwo pasiteri ataramura umuntu agutaramuriye ubusa naho Imana izovyimenye kandi nagomba nakubwira ibitaramurwa n'ibyo wakoze nivyo bikwitangira imbere muravyumva imbabazi n'ukuri nivyo byitangira imbere y'Imana muravyumva harashushe cyane mbona abasinziriye bunama harashushe no gukiza ibereye n'iby'ingoma y'Imana ihagazeko umva mw'abantu b'Imana ukugororoka no gukiza ibereye ingoma y'Imana ihagazeko n'uburyo nagomba ndakubwira ukaba umuntu w'Imana tubereye ibihagarara imbere yawe urabona yakunze gufusha hejuru kw'ikiyaga iyo kivuze kikagirana ibintu iyo bihagaze bikaza bigasubira imbere y'umuntu w'Imana turabizi Imana ikigira ngo hora uravyumva
Muravyumva? Ariko Imana yacu yakungama siko none jewe ikashika intara gatoya sende. Muravyumva? Rero harya abiye abana mu masanga n'ishengero nta kintu c'amagorwa twangisha imbere y'Imana no mu vy'ukoze n'amagorwa. Muravyumva? 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 Mugana ari Imana y'uburyo mbabazi. Muravyumva? Rero nitwandika utuntu tuwanje nitwarika cyane nibagira gutangigira cumi. Nibagira gutangigira cumi. Hanyuma natanga kugira bivuga batabizi byaribyo. Ndabya ni kwangisha mu isi ukongera ukangisha mu ijuru n'amago. Amache yakara kuri wacu natwara ibintu byinshi afate imirima yanjye bishyira. Hanyuma ikindi hari mu niyo yajyaga agirirwa imbabazi. Abasoma baca baraza binjira mu rugi wanje. Siyo nari ndi hafi wa gatandatu. Imana avuga ngo uyu muntu yari Imana ari yakigonga bendera. Baca baraza bungura inka ngo bayiri bari baje kuyibaka. Urumva burandu ibyo mbivuga. Uwo munsi bari barariye ubugari muhira. Urumva umudahara niba nta butatu mudahara. Baca baraza mu gikoni bakurayo baca baza muryamika kwidirisha sanzwe ryama ko nk'amahera mu. Byari byo bahamura cyane. Hanyuma rero nk'abari bayisohoye yavuye mu nkongoro kandi dushaka kubisuma muga bari bari mutamakazi madame wanje yumva aguma yamira mugaje y'imikino batu araduka sanga nka mugo bamaze kuyugururira. Bukeye mu gitondo basanze umudahara kwidirisha hanze ari sindika ryo bagomba guhambutsa mugabo Imana yo mwijuru kiragwana iriyerekana nk'Imana. Nagomba ndababwire bene data muze tubabizigirwa. Muranyumva bene data muze tubabizigirwa n'umukoko sinabizi muratungana unabyo nzingaha genzi byo mu masano nabyo ninzi bikeye. Mugabo nagomba ninyiga umuntu wari we wese subira winana tumumwizigirwa. Umwizigirwa ukorera Imana umwizigirwa mu bintu byose w'umutima. Wowe umwizigirwa kwawe kuguhabije nande ndagomba guhabwa no kumwizigirwa. Tumwizigirwa mu bikorwa, tumwizigirwa mu gutunganya Imana, tubabizigirwa. Ingoma y'Imana rero ihagazwe no kugororoka no gukiza ibere. Ugomba kumwizigirwa tugomba gusengera ngaho muhagarara ngaho kuri murazi. Ugomba kumwizigirwa. Umva mu mutima w'ukwemera Imana Mana yo mwijuru. Ndabizi kumwizigirwa. Ndabizi Imana nahagaze imbere yawe ndakwambaye Mana. Nagomba kumwizigirwa ndetse n'abandi ntamwizigirwa. Mana ndabihanye imbabazi. Ingoma yawe ihagazweko no kugororoka no gukiza ibere. Ubwanje ndaciye urubanza ibyanzinda byose bitanezera izina ryawe. Ingirira imbabazi. Urimwo tugufashe gusenga muhagarara aho gusa.